mwese muriko murakurikira ivyo mushikirizwa n'imbonesha kure y'u Burundi ndabaramukije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro tahura ibibazo bitandukanye umuntu agenda aracamwe mu buzima nk'intambara canke ukundi kugirirwa nabi birashobora gutuma uyo muntu nyene kubicamwo abika umubabaro agahinda n'inzigo bidasanzwe ku buryo ushobora gusanga bimuteye ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwa buri munsi ndetse no mu buzima bw'ikibano. Muri kino kiganiro rero tugira dukurikire intahe z'abahuye n'ibibazo bitandukanye bo mu Kirundo biraheza rero bibatera ingaruka mbi mu nyifato n'imibane yabo. Baratubwira rero ingene bashoboye gufashwa bakaremuruka ku mutima bafashijwe n'ishirahamwe umuntu n'uwundi n'abantu umuntu ntiyikwiye twabonye turi abahinga muri bintu byinshi. Umwe wese afise impano Imana yamuhaye akagira n'ubumenyi yize akagira ibyo akunda gukora nibi bimubesheho shejeho kandi abona byo beshaho n'abandi. Tuje inama yo kuja hamwe tugira iryo shirahamwe twagize ishirahamwe ry'ibikogwa cooperative de service umuntu n'ubundi turabahinga bashika 40. Cyabiduteye rero ni ico cyuko ata muntu yigira ubuhinga n'ubumenyi twese dufise twobushira hamwe hamwe tugashobora kuzamura abantu mu mutima cyane cyane bagironka amahoro y'umutima bashobore kuronka amahoro yo mu kibano hama bashobore bafise amahoro bakagira amahoro mu kibano bica byoroha kwiteza imbere. Abo twayaze barabanza bakatubwira ibibazo bari bagize n'ingene bari bameze imbere yuko baremuruka. Intambara yo 1993 yaraho tumye ngira igikomere kubera yuko naho nyene biri mu vyahitanye umuvyeyi umwe wanje papa. Rero ukiri umwana kumva ko papa so yapfuye ntibamenye nyene yapfuye hanyuma inyuma hakaza ayandi majambo mama bamwishe mama yazimiye. Rero nkaza kusanga inyuma abantu bashaka baramwishe arantu tubana ngaho. Rero natanga nagiye kwishiramo mbega umuntu tubana kari we yishe kandi bahora basangira kayaza no muri bagasangira uko akagwa kahiye byagenze gute mbega umuntu w'umugenzi byo nzoza kumukura. Cyo gero nakuze mbona yuko abantu bose arabasi ku buryo giye kugira unkori ikintu sinaraba ngura umuntu tenguri iki igikorwa unkore ikibu nkore naje nagomba ko numva amahoro ko ndenda gusubirije ikiri mu kindi. Nk'akarorero nk'ubu dufate umwana w'umubanyi bishitse akankubita abaye ntamushobora naje nahiga uwo nshoboye iwawe naje nkacagenda nkaca nkubita kandi je nagomba kurushiriza numva yuko meriwe neza ko mbonye nawe nyene yababaye yatesetse gusumbuka yangiri rivyo nawe yubamo kujya mukate nawe byo kwizera bakazera ivyuru byaba abato n'abatoza bati n'ubudi papa sinzi ubwoko bwiwe mugaba mwishe mbona umenga ntiyabatiza kumica sibo bari kumwica ni baba bamuhoye ubwoko ko yabo muhoro ubwoko abagenzi yarafise ntiyakuramo nawe ngo bamugwana bwati ivyo ntavyo yararimwo. Gikomere cyari cyarankomerekeje ku buryo ngera no muri kaminuza baje kuvuga ivyo ngo abantu bapfuka hamwe nabwati wapfe na muntu twapfukame gusubodo usanga iyo umutumba nawe nyene yarambara baraduhemukiye. Hari ivyo twagiye turabamwo bya bitubabaje bivanye n'ibihe twagiye turacamwo babona ibintu biza birahaca by'intambara bye byasinzikaje imitima y'abantu gose nanje narindimwo. Umuntu muciye kumufitana ikibazo ntiwashobora kumuramutsa waguma umwiyumvira nabi aho wicaye hose ukamana igikomere ku mutima ukamumugendana mu mutima wawe kubera ishavu umufitiye. Narashitseyo mwizo nyigisho baravuga ati mbiwe werastawe kudasika kandi twara tubona barasitimenga baranezerwa bimeze gute umeze gute ababwira ati je muri make nta bintu na bimwe mbona binezera bivanye n'ubuzima umuntu aba yarakuriyemo. Ubuzima nasanze buriho icyo gihe muri iyo myaka bwari ubuzima bwo kugirira nabi umuntu atahugiriye nabi menga ntiyumva ko afise amahoro muri we. Bo dukura muri ubwo buzima turabubamo turagira Imana intambara zirahera. Urumva n'abavyeyi ntibaronka umwanya wo kurera we niwe warirera urumva wireze urumva ko witwara kushaka. Navutse ku bavyeyi batari bahuje ubwoko hama urumva umwe yarafise ubwoko bwiwe n'undi ubwiwe mu muryango ntibabihurizeko iwabo wa mama bakanka iwabo wa data mwe bavuga ati uwo mugore uzanye
ubwoko tudashima n'umugabo nawe niwabo w'umugore ati nawe ugiye gushaka aho ibyo tutiyumvamo bari bafise ibyo bapfa urabona iby'amoko bibahitiye by'abahutu n'abatutsi ego cyane isanga ndabirimo birankomeretsa ndaja kwa masenge eka nyoko ntitumwiyumvamo ndaja kwa data wacu uko nyene bakanteregana naji wabo wa mama ishigenda bituma rero birankomeretsa cyane birankomeretsa gose urumva ko nasanze mu muryango badakundana nanje ncankura ntakunzwe birakomeretsa umwana igihe umwana avukiye mu muryango hari ingorane umwana arakomereka gusumvya sinidegembya kandi sinarose urukundo rwo mu muryango ikigwa nakuyemo ku giti ciwanje n'icabandi bakuyemo nuko umuntu ari nk'uwundi umuntu wese arafise uko yisanga ahantu uko Imana ikurema nuko nyene umuntu ukwiye kumufata uko Imana yamurema turavuga ngo mu gihugu n'amahoro ubwo bugasanga mu mitima y'abantu hariho intambara ihambaye rero kahise rero abantu baciyemo katahita kubera kataronse umwanya wo kugira ngo tukarate buze gukira ingwara arayirata ntitwaronse umwanya wo kushira igebuye riserutse kugira ngo dushobore gukira jewe mvukira hariya muri Kayanza hashira Muramvya ivya Busangana vyabaye ndiho ivyo 1968 69 71 aho tuba tuhari ukabona ibintu biko biriko biragenda ukubona abantu ko bariko barifata bigenza turabisigara kuko ugasanga uri misigaro ku mubiri mugo ku mutima waratuntuye warapfuye haragira ivya 80 ivyabaye vyose politiki biri kirakigirwa wewe guma uyibona na ya maso yacagiye 88 noje 88 niho nahunze byantega amarangara guhunga biratuma umuntu agira igikomere kidasanzwe kuko utayabawe ibyawe igihugu cawe utabishaka hariho rero ubuhinga butandukanye bwo gufasha abaremerewe ku mutima bagashobora gusohora ibyabababaje bakagera ku ntambwe yo kurekurira ababagiriye nabi gutyo bagasubira bakagarukana umunezero bagiye baratwigisha turasabikanye umwe wese akavuga ibibazo yari afise na mugenzi we akavuga ingorane yari afise hanyuma twagiye turarimuruka mu mutima baradutahuza yuko yugumanye umuntu umwugaraniye mu mutima ni ugira ikibazo wamana ingorane kuva turose izo nyigisho ubu turafise amahoro cyane naho tubaye no mu kibano no mu nzu zacu yufise amahoro urabona yuko harimo akarusho baratwigishije ingene umuntu atigumizamo ibintu byamubayeho baratwigisha kuyagira mugenzi wawe ukamubarira ibintu wagiye ucamo ibyakugoye ibyakubabaje mbere n'ibindi wagiye ucamo bikunezereza baratubariye yuko ikiyago ari ikintu gikomeye cyane gifise uruhara runini mu iterambere na cyane cyane no kuruhura umutima w'umuntu n'uwa mugenzi wawe nyene kuri we uraruhuka kuko hari ibyo ubusohoye byakuvuna hama n'uri karakumviriza arashobora kugutoreraho icigwa ashobora kumva ingene wagiye urabicamo kandi ikindi akumva ko ibyamubayeho atari we biriko wenyene na wenyene bikamufasha mu rugendo rw'ubuzima rwa minsi yose nko mu minsi 5 jewe namaze niga sinigeze numva ko ivyo bintu bishoboka ariko baranyeretse akantu ndavuga ati bya bindi nibyo kabisa uwo munsi nakiye numva ntangoye gutwenga baravuga ati master atwenze rero bya bibazo byose yari bifite biraheze ubwa mbere hari kwicara mu kayaga n'uwo muntu yahuye n'ikibi ubwa mbere kumurema mu ikizere banza kwa kwizera ukamurema mu ikizere akabona yuko urakararo mu kibano hanyuma ubundi buryo bugira kabiri hari uburyo tuvura dukoresheje ibikino tugakira tugati hariya ku musozi wa Kanaka hariyo abantu b'imborego nyimba abantu baboregwa turarondera abantu bakina abantu baboregwa
bagaca bakina n'ingaruka mbi zo kuborerwa ko kuborerwa bisahura imiryango ko kuborerwa bituma abantu bicana hanyuma uwo muntu akaja tubaza abantu bitavye ivyo biyago vyacu timbega hano kuri no mutumba aho abantu baba bahari baborerwa nyine umuti ukabavamo kuko umuti uvuye kuri uwo mutumba nyene nawe atabwa nawe undi yahora aborerwa ati niyo utawamuvuze mu izina aca batavuga bavuze ati barahari gusa mwese tene bokora iki bakate umuti nyene ukabavaho rero ati burya rero ibintu tugende tubisasagaze ubwo n'ubundi buryo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura icyo kibano cacu abantu bashobore kumva yuko ivyo bintu byabasesereje bibaza ko batovamo hari utuntu ducozi umuntu ashobora kuvura buhoro buhoro kandi abantu mugahinduka agasura kuba karorero hari n'ibindi rero dukoresha ubwa mbere dukoresha muri ivyo biyago ivyo bikino turakoresha kandi n'izindi novuga ubundi buryo bwo kubegeraniriza uruhande rumwe inkino bavuga tukakina nk'ibikino navyo nyene tukutwikunze ingorane hari tukabakinisha umva bivanye n'ingorane iyo tubonye ikibano tukumviriza ingorane iba hanze tujamwe tukicara tukika umuti twotorera tukoza kuvyita amadoze twabo bantu hari uwadoze imwe ntakwize ukavuga ati iya kabiri nayizo zimeze nk'uko baranyereka barazibira inzira gutya baravuga ati humiriza ati dushaka uki hano hantu atana kimwe ukozeko aho hantu rero uhumirije gutya baca babikura ugacuza wiyubara ati bya bintu ndabigwako ariko amaherezo ukumva wahaciye warenganye atana kimwe uguweko bakakubwira ati kanura rero basubira inyuma ugatusanga nta na kimwe kiriho ncandumva koko ko umuntu ategereza kashobora guhinduka muri bivanye n'icyo kigwa mbonye ndavuga ego nibyo ndavyemeye ko mwampinduye ego ndavyemeye ndavuga ati je nanje ubu ndagiye ndahagurutse bamwe bose nari mfitiye ishavu kumbe nkikabatakinya nka kwa kundi kwa kera ndagiye mbanze ndabegereze tuyage numve koko kibi ibintu byo bari byo ariko naciye nsanga ari byo kuko jiwe mvuyeyo naje niyakiriye mvuga ati reka nshikire kuri babandi nyine mbona turabana ribi amahoro natanguye kubaha amahoro banavuga ati amahoro nashitse urumva ko nashitse ndabarekurira kuko navuye numva bimwe byari bimboshe muri jewe ndumva ko atari ibyo nkishikani yambo na wawo ndi atahora mvugisha uvuye ndamwiganira iyo mvuye urumva nari ndose nakanya ko guca ngiriki guca nawe ndamukebura ndamwumvisha ati mbabarire ibintu byo gusaba ikigongo umuntu yakugiriye nabi ubu rero mu kibaro naho ndabona kuva aho mbiriyeyo nanjye nkashika nkataka nkavuga ati reka nanjye nigishe ibyo naciyemo nongere ndababwire ko nabivuyemo benshi ubu ndabona ko ari sawa aho mperereye inza numva ati wa munyamahoro arihe mu nyuma tumaze ishyirahamwe muntu n'uyundi maze kudushira hamwe katugirira inyigisho tukagiranira ibiganiro twagiye turaremuruka turitahura no mu mutima n'abo twari dufitaniye ibibazo turabababarira twumva yuko tumeze neza mu buzima bwacu icyo twisangije umwe wese yaje kugira ngo afashwe gukira ibikomere afise aronka akaryo ko gusabikanya n'abandi mbega nigiki cangize uwondi byagenze gute ngo mbe uwondi kuko kenshi usanga umuntu ameze uko ari ashavura aryoherwa asinda atata n'abandi mugabo ugasanga ntarigera yibaza ati mbega vyangendeye gute ngo jewe mbe ukondi ico kiyago rero kirahambaye kuko umuntu asabikanya n'abandi ubuzima bwiwe kuva akivuka gukura gushika hageze uyu munsi ico rero ni ikintu ubwo buhinga muntu n'uwundi mu gifaransa approche twisangije ikindi no kongera ko nuko nabo bahinga twebwe aba psychologue n'abandi dufashanya mu guherekeza abantu baba batwituye nuko natwe tuba twarigeze kuronka akaryo ko gufashwa n'abandi bahinga natwe ico kibazo tukacibaza mbega vyagenze gute ngo mbe uwondi qu'est-ce qui a fait que je sois la personne que je suis novuga byinshi ariko reka mfatire kuri kimwe jewe umuvyeyi wanje mu gihe c'intambara washikiye Burundi bwacu yarigeze gufungwa mu gihumbi kimwe amajana 997 hamara fungurwa inyuma gato
aragwara ingwara giturumbuka hama arashengera ibukama. Ivyo bihe byarankomerekeje ku mutima, nari umuntu mfitiye cyane cyane ishari ku bantu, navuga nti aba nibo batumye data afungwa. Rero mu ncamake ico twisangije ndakigaruke ko nuko twebwe nk'abahinga natwe tuba twararonse abadufasha gukirurutsa umutima. Twebwe kugira ngo tubone ko umuntu yateye intambwe, yaba uwaje mu runane rw'amahoro n'iterambere, yaba uwaje mu biyago ntugatare mu ndamvura nkuvure, yaba uwaje mu biyago mporohoza abandi, iyo ivyo biyago birangiye bagira ico biyemeje umuntu ku giti ciwe n'ico biyemeje nk'umugwi. Hama rero ico biyemeje bakaja kugishira mu ngiro. Rero mu kubisuzuma tuheza tukabisuzumira mu kungene umwe wese ariko arashira mu ngiro kimwe yiyemeza. Umugwi nawo tukawusuzuma ingene uri kurashira mu ngiro kimwe wiyemeza. Nk'umugwi kenshi usanga bihaye igikogwa bagiye gukorera hamwe nk'umugwi, igikogwa cyo mu gisata c'imibano n'igikogwa cyo mu gisata c'iterambere. Ngivyo rero ibyo biheza tukabasuzumirako ndetse bo nyene bakisuzumira ko ati mbega turiko turabishira mu ngiro gute. Ukubika umubabaro, agahinda n'inzigo ku mutima bifise ingaruka mbi nyinshi mu buryo butandukanye. Ingaruka zo kwiboha umutima usanga n'ubunebwe burazamo kubera uriyumvira ati ninakora ibiri urya muntu ko ari umwasi wanje azohavaze agire gute avyonone. Icyo kintu cyarambuza gutuma ntera imbere ngo mbone ibyanje nisanzuye kandi mfite aho ndabikorera. Yego urumva rero ho mariye kubona yuko intati mwarazigiranye n'umuntu zirahera neza, ukaguma wiyumvira ngo nakango ngo nkikango bikimize kwa kundi kumbe byaraheze. Urumva rero naje mvuga ati ubureka nanjye nje ko kivi ndebe muri izo nyigisho urunani rw'amahoro. Urumva ko basize ko n'iterambere, ko kwiterambere nashitse mbanza kwigisha uturima tw'igikoni kwibarabara ku mifuko nkatera imifuko myinshi ku mashu, ku irengarenga, ku bitunguru. Urumva rero abantu bose bahacaba ngo bazobikwiba, nkavuga ati je babitwaye bizonezera kubera kazimanzo banabikoze. Urumva rero abantu benshi baciye bakura ikigwa. Ubu no mu kibano ubikenewe sinomba ndi yakarati ingo hano mshefu uze udufashe kugira natwe turabe ko iyo terambere nawe ugeze ko natwe tworishikako. Intambwe narayiteye cyane kuko ca nkora ivyanje ntekanye, kandi no mu kibano maze kwiyugururira mu mutima wanje ivyo narose naciye nza kubisabikanyiriza abandi, hacaba ikibano ciza, haba impinduka mu kibano. Ndabona yuko ubu hari ikintu kiko kirahinduka gose, kuko iyo hari amahoro iterambere rirabandanya. Mugenzi wawe atanziga umufitiye n'ibyo ukoze biratera imbere, kandi nawe ibyo akoze biratera imbere. Mugayo hari induru, naho mugenzi wawe yoroye inkokikazi wawe urayitega isumo kubera ryashavu umufitiye. Muga hari urukundo ibintu biriyongera. Urya uyu muntu yabaye mu gikomere, uko ufata umwanya ukishira mu niko kikwimba kimeze nk'umuntu aguma azobora ahantu urandira kugahenuka ugahitanwa n'ico kintu. Uretse ko bitera ingwara y'umutima biranasazisha. Turasha gusanga wo maze nk'imyaka nka 50 ugasanga ku myaka 35 urapfuye uragiye. Barabwa ati uri nk'umunyeshuri ho ntushobora kwiga wibutse yuko hari ubonye umuntu mwicaranye ari ku ruhande rwawe akagucebuke n'ivyabaye, ntushobora gukurikira mwe mwigisha. Uri murate ntushobora gukora iki kudandaza kuvuga ati nibidandaza n'ubudeje bazaba byibe bazoza babiturire ko nyuma yo kwica baraje baraturira n'inzu. Urumva mbwa ati hamwe rero ubikize mbega bajya abantu ko nafaca umwana w'ise papa nawe navuga yuko nawe ari we yamwise mbigate ati no haragera mbega burya bajya abantu bise papa we baracahari. Mbega bajya urya mwana wiwe arafise uruhara mu mwifajya papa wawe mwe n'urya mwana mufiki ko hapfuye papa we yako yicwa nuriya. Mbega byo gumarira ikiguma uyifata ko uwo mwana n'umuyinosa uwo mwana inzira karengana nta kimwazi arimo arazira uri muramuziza icyo utagizemo uruhara nawe atagizemo uruhara. Rero ko ariko mwebwe nyene mugiye hamwe mukagira urunane murashobora guhindura na ba muvyeyi yabonye yuko agoze bya bindi mwe nyene mu kirugwaruka mukamereka yuko mwe mukundanye akazofatira n'akajyo kiyeza kukoza akazuza no gusaba ikigongo. Urumva rero twe arashobora kuba gutinya kukuvugisha kubera yibuka ivyo yakoreye papa wawe.
ariko nkawe umwubahuye bati narabihebye wowe uzoronka amahoro wumve yuko wisanzuye mu kibano wumve ko gutaha ijoro atamuntu azo gutegera hanyuma maze rero ushobone yuko nyene usura kuba neza usura kuba amahoro kandi ukidegenza muri wewe no mu kibano. Ingaruka ya mbere burya umuntu yakomeretse ku mutima, umuntu yagize imvune, umuntu aremerewe mu buzima bwiwe mu bwenge bwiwe, iyo atavuwe, iyo ataronse abamufasha kugira ngo akirurutse umutima nawe akomeretsa abandi. Mu Gifaransa niho tuvuga nti une blessure non soignée est transférée. Une personne blessée blesse les autres. Ni kuvuga ngo umuntu yakomeretse iyo atavuwe akomeretsa abandi, ababaza abandi, atoneka abandi, ndetse vyaja mu kibano ugasanga n'ibikorwa by'iterambere biragorana ingene umuntu ashobora gukora ibikorwa by'iterambere kandi agifise ibikomere n'imvune mu bwenge bwiwe. Mu bintu bitandukanye rero bibabaje umuntu agenda aracamwo, ni vyiza ko yogerageza kutavyibikamwo igihe kirekire kuko utaramunda ugatarura ibiboze. Hobaho kuyaga ingorane igihe wayigiranye na mugenzi wawe ukamumviriza, kuko hari n'igihe usanga mu mutima wawe ubitse ibintu ariko ugasanga ibyo bintu bitse sivyo. Hari igihe aba ari amakuru wumvishe ariko atariyo. Iyo muyaze rero na mugenzi wawe uramenya ukuraho kuri. Ikindi harabaho gusabirana ikigongwe, ugasanga yagukoshereje kubw'imvo runaka kubwo kudatahura, ariko iyo muyaze mukabitorera umuti bigahera mukongera mugasubiza hamwe. Ubwiye ati iyo mwibumbiye hamwe bituma muronka n'umuntu abigishiriza hamwe kandi mukirira rimwe. Impanuro rero notanga nama ntanga ndavuga ati ni muhinduke, wewe niba uriya nakamwa mufite icyo mupfa wumve yuko gihera, kuko benshi ntibiyumvira ko icyo kintu gihera. Benshi rero ndakunze guca nabereka ako kantu kuni ikintu gihera ntati zigahera. Jewe ndashinga intahe mu kibano ndafise abantu benshi boza bagahagara nko ngaha bakavuga ati ego warakoze ibikora inka sinihaye amapete mugabo gusa ndazi biravugwa. No baha impanuro rero je nama natanze impanuro ati ivyo nimo bivemo abantu benshi ubu mu kibano ni sawa. Ubwa mbere kugira ngo umuntu adafise amahoro ntashobora gutera imbere, kubera abantu bose icyo numva nifuza ari nkaje ndi nk'abantu bose, abandi bose ndabahamagara ubwa mbere kuyaga, ko kuyaga ivyo twikeka cyangwa ivyo twibaza ko ivyo twabayemo kera hari igihe twibaza ngo biracahari, ariko muyaze umuntu umenya ukuri, kumenya ukuri no kuyaga bituma abantu baja hamwe akwinubana kukagenda. Rero ujya mwanya tumara tutimo turiyumvira ngo banaka baranyanka, umumazi uri kuriyumva ati bega twokora iki kugira uno mugwi wacu utera imbere. Rero nk'abantu tugomba gutera imbere ubwa mbere nuko tuyaga tukagiriranira amahoro tukarikuriranira. Uja gukira ingwara arayirata, mugabo ntayiratira uwo ari we wese, ayiratira ahantu no ku bantu ahabereye. Akamunotera umuntu wese yumva afise ikimuremereye ku mutima. Hari bisata bitandukanye, hari bisata mu mavuriro, hari bisata by'imibano mu mashirahamwe atandukanye n'irigi wacu koperative muntu n'ubundi ririmo, nuko uremerewe cyane yo kwegera amashirahamwe n'abahinga babinonosoye kugira ngo bashobore kumufasha gukira. Mwese mwariko muradukurikira, aha niho kino kiganiro kirangiriye. Turakengurukiye rero abafashije kugira ngo gishobore gutungana. Namwebwe mwese mwariko muragikurikira ndabakengurukiye, mubandanye mugira ibihe byiza n'imbonesha kure y'u Burundi.